Yugurura ibikorwa vy'isasa y'inama nshingamateka y'u Burundi vy'ukwezi k'umunani, umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe agaruka kuri bimwe mu vy'ibiro bigize inama nshingamateka bakoze na cane mu kiringo c'ukwezi bari bamaze mu karuhuko. Nous saluons particulièrement le travail accompli par les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont consacré. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe agira ati turashima bimwe vy'umwihariko igikorwa caranguwe n'ibiro vy'inama nshingamateka mu kwezi kwa Mukakaro, aho bagendeye intara 11 z'igihugu mu ntumbero y'ukwiboneranye zina ubuzima bene gihugu baserukira babayemwo, haba mu bijanye n'imibano, mu bijanye n'ubutunzi, mu vyo gushigikirana hamwe no kwibonera uko umutekano wifashe mu gihugu. Muri ivyo bikorwa avuga ko icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yagendeye intara za Kirundo, Gitega hamwe na Mwaro, na icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yagendeye intara za Muramvya, Rumonge na Bujumbura. Gerard Ndabirabe ubwiwe ati nk'umukuru w'inama nshingamateka twagendeye intara za Makamba, Rutana, Cankuzo, Ruyigi, Muyinga na Kayanza. Gerard Ndabirabe kandi ati turi kumwe n'abashingamateka batowe muri izo ntara twagendeye, kabaye akaryo keza kwifatanya n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi, gukingira ibidukikije no guhugura abenegihugu mu mirimo yabo ya misi yose nk'ubuhinga bwo kurima, kuvomera, gusarura hamwe no guca imiserege. Muri uko guhura n'abenegihugu biciye mu manama kandi kabaye akaryo ko guhimiriza no gutera intege abenegihugu ngo babandanye kubumbatira amahoro n'umutekano, kubana neza, kubaha indongozi uhereye hasi gushika hejuru no gukurikiza impanuro z'ababarongoye. Gerard Ndabirabe ati muri rusangi amanama n'amakoraniro yagiye ahuza ibisata bitandukanye, hadasigaye inyuma abajejwe intwaro, abarongoye ibisata vya leta n'ivy'abigenga, abadandaza, abaserukira amadini, abarongoye amakoperative sangwe, ugwaruka hamwe n'abari mu migambwe itandukanye n'abandi. Abagize ibiro vy'inama nshingamateka bakaba baranagendeye amashuri hamwe n'ibigo bikora ubushakashatsi, amahinguriro ya leta n'ayabigenga, agatanga akarorero ka Igor Mineral Water, ihinguriro ry'umwavu Fomi, ikigo Izabu, ihinguriro ry'icayi OTB n'ahandi. Umukuru w'inama nshingamateka avuga kandi ko muri ayo manama yagiye atunganywa abenegihugu baseguriwe neza yo gukorera mu makoperative, ingene indongozi zokoresha neza uburyo butangwa buciye mu kigega fonike gisanzwe gifasha amakomine guhimiriza abarimyi borozi ku neza yo kororera mu mpongore, guteza imbere igisata c'indero y'akanovera, kurwanya kunywa inzoga z'umurengera, guhamagara abenegihugu kwirinda no kurwanya ikwiragira ry'ikiza COVID-19, guhamagarira abenegihugu korohereza no gutahura ibikorwa vy'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe, akamaro ko kurekuriranira, kwereka indongozi z'amashengero ko zitegerezwa kuba akarorero keza n'ibindi bibazo. Akaba ari bimwe mu vyo abagize ibiro vy'inama nshingamateka bashitseko nk'uko Gerard Daniel abandanya bivuga. Yongera ko kandi ko abashingamateka bakurikiraniye hagufi kandi bashigikiye igikorwa co gusitura amazu yubatswe hadakurikijwe amategeko. Nyuma yo gutera intege ubushikiranganji bujejwe gukora ico gikorwa, akabusaba gukurikiranira hagufi ariko uko ico gikorwa kiriko kiragenda kugira ngo ntagire indiyane zizanana kuri ico gikorwa. Ibikorwa vy'isasa ry'ukwezi kwa Myandagaro 2021 ryatanguye no musi. Avuga ko inama nshingamateka igiye kubandanya imirimo yiyemeje na cane biciye mu gutora amabwirizwa kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere. Gerard Daniel Ndabirabe aramutswe inama nshingamateka y'u Burundi akavuga ko mu mezi 3 iryo sasa rigiye kumara hategekanijwe ko biga bongere bemeze integuro z'amategeko 14. Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka akaba yasozereye iyugururwa ry'ibikorwa by'isasa ry'ukwezi kwa munani, ahamagarira abashingamateka gukorana ubwira no kwitanga kugira ngo mu mezi 3 bagiye kumara ku kivi imirimo izigende neza. Nous souhaitons aux honorables députés un excellent travail et nous les invitons à se donner sans réserve pour réaliser leur mission constitutionnelle au cours des 3 mois que durera cette session.